ahantu hamwe mu majyaruguru y'Uburundi hari intara iraho iryoshe kubamwo kurusha kurya inyama y'ikindi. Abanyagihugu baho barakundana bagashira n'ibikorwa vy'iterambere imbere bigatuma bamenyekana mu Burundi gushika no mu bene bihugu vy'ahandi. Ni hahandi amahoro bayifuka bakanayisasira, ni hahandi akabisi nagahiye bose bagasangira, ni hahandi hari ibikorwa biteza imbere intara n'igihugu vyakozwe n'abanyagihugu bayibera. Nk'amabarabara ategurirwamwo amahiganwa yo gusiganwa bigakwega abanyamahanga batuzaniye amahera. Bene ntaru yo musi tukahungukira, nk'akarorera abadandaza bafise ububara amahoteli n'abafise ibindi bakora. Nibenshi ndabadondoye sinobamara, genda ntara ya Ngozi warisuganije mu vyiza ukora, no mu zindi ntara urabamurikira. Iyi ntara ya Ngozi n'urumuri rw'amahoro, muze mwirabire n'urumuri rw'amahoro. Abanyamahanga nimuhishikire murabe ibyiza n'urumuri rw'amahoro. N'urumuri rw'amahoro. Kuva umwaka w'intara yacu ya Ngozi utangura kubaho mu 1920, w'intara ya Ngozi warisuganije kandi isakaseseshwa rumuri. Aho kwivuriza mu mavuriro, aho kwigira indero mu masomero, gendura uw'akarorero. Inyubakwa nziza zikubatsemwo ziragutatse nazo ni ngirakamaro. Ibibuga vyiza vy'inkino bikubatsemwo navyo nivyo kwiratira. Intara ya Ngozi ivyiza vyawe ni vyinshi, uwo bivuga niyo bimara kuko birarengeye urugero. Abayobozi bawe ndabikundira kuko ntabigikundiro, imvugo bazihindura ingiro bigatuma ufata ikindi cicaro. Iyi ntara ya Ngozi n'urumuri rw'amahoro, muze mwirabire n'urumuri rw'amahoro. Abanyamahanga nimuhishikire murabe ibyiza n'urumuri rw'amahoro.